Ari n'umuhungu arashobora kuguhanura impanuro umukobwa atoguha mugenzi wawe. Gashambaye umugenzi. Sasa n'umuntu aguhanura atakugira. Bamaze kumwiyumvamo. Oya suko mwiyumvamo basi. Wamwiyumvise. Basi ndagoye nkakarusho. Je ndafise n'abahungu benshi banyandikira hive. Kandi ntidukundanye duhurira mu kintu kanaka. Urahura n'umukobwa. Wumve ko uwo mukobwa utamukunze. Ubwo nta mukobwa. Utamwiyumvamo. Mugabo wose namugira umugenzi. Je deje VYUKA TV. Wewe umaze kuna n'abahungu bangahe wewe? Jewe batatu. Abahungu batatu bose nimba atari banga. Mwagiye mwahuye gute? Uwa mbere mwahuye gute? Uwa mbere twahuriye mu kabari yarasohokanye. Yaragusohokanye. Oya soho mwahuriye. Kubona ni rya mbere umunsi wa mbere. Gerageza uwo wibuka basi. Mvugo nibuka. Uwo nibuka twahuriye mu rubanza. Aragusaba contact. Hama twari twicaranye. Hama aguma ndaba. Andaba yegupe yarandaze ndavyemera. Gusa none nibuka gusa siwe wa mbere twatanga gukunda. Yewe nta kibazo. Hama andavye kujye nyene bavuga bagitugiye gutwibagira batwikurure. Ana danka kungene muguma mu ruba mwebwe muterura ibiseke nari mu baterura ibiseke kubana yari umukuzine wanje. Ngomayo twagereyo araza ko bashiramo umuziki nyene umuntu akaba ari ryohera. Mucamatamba. Ntitwatambanye. Je navuye hasi kuja kuramutsa abandi bakuzine banje twari turi kumwe. Hanyuma hajye nyene tuvuga tuti mugenda muratamba turyohewe kubera umukuzine wacu Agizati Marriage ibintu nyene vyiza nk'ivyo. Araza arampamagara yarankuyemo arampamagara ati ngo hano data ni sawa yego uno muntu umupfaniki kumbe ngira ngo yari umugenzi wo mukuzine wanje. Uwo muhungu niwe yakubaje ati uyu muntu umupfaniki. Yego waje mu rubanza mupfaniki. Ndukuvuga uwo muhungu mwagize gukundana niwe cyaguhamagara kubazanye n'urubanza mupfaniki. Ntibitaho ndiko mvuga hungu nibuko ingene twahuye. Hanyuma acarambaza mufaniki ndamubwira ati numukuzine wanje wangu nanje n'umugenzi wanje twariganye. Acambwira ama contact yakwa turi mu rubanza naganje kwikorera igiseke. Ndamuha nimero ya telefone. Tutashe turayaga. Nibaza ni babandi muhura ubugenzi yambu twahuriye hanaha. Hama biraduga dusanga twakunda. Reka renda kwereka ikintu sivyo. Urumva ko uwo muhungu mwakundanye byaje mu bwo buryo. Mwahuriye mu rubanza muraramukanya ibiki contact biratangura. Ubwo nyene mugihura basatangira kwandikira ama message arakubwiye ati mwa muhungu mwahurira mu rubanza kuno bwa kwipereza ndakumwibuke sivyo. None ntiyashavuga ngo burya ngo nagukunda nagushimye sivyo. Kugira rero meze mushikire biryo jambo byo kuvuga ngo nagukunze ibiki nibiki. Urumva ko abanje kuza mu bugenzi muramenyerana mubwiye ati biriwe gute nagiye ibiki nibiki. Urumva ko wabanje kuza ubugenzi ariko ndakubwira ikintu kimwe banyeshure. Urumva ko wabanje kuza mu bugenzi sawa mubwo bugenzi nyene haci hapfa mwumva fendofe byavuye byaheza gute ntibyaheze mba mwakunda nene cyo byumva none none uca wumva ko yumva ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa buba buje bufatiye ariko umuhungu umunsi yandaba mu rubanza twicaranye sinari nzi ikintu agomba gushikako. Uracumva cyo nyene urumva aho nyene kandi je kubera nari libre kubera ntari nkunzi yundi nategerezwa kumwema ko nanje navuga ati ni bogare kameme geza urumva geza aho jagufasha umviriza uvuga ko impamvu wumva ko uwo muhungu basi ico gihe none abandi bagenzi wari ufise babahungu none ko batari bwa propose washaka ce niyadukiza ngo dukundane. Ubu ni kuvuga umuhungu wese to gupropose atawundi mushiro fizo cumwemerera nsanzwe ndamubona ko ari level yanje ari size yanje kawaida none nobuzwa ni ariko ntubumukunda badamukunda none ndakubaza wowe umukobwa mukundana mwarakuranye dukundana mwarakuranye mwarabanye dufate nyamvuka ruguru kugira ngo dukundane twahereye mu bugenzi sasa naba mwahereye mu waramwize ko byinshi waramwize ko umukobwa yaga neza umukobwa ntishima ntagara ndamwandikira aranyishura hama umukobwa abona bivuga gute abona uri level yiwe sawa wewe umva ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa babufatiye ku kinone je ubugenzi bw'umukobwa n'umuhungu icambere je ndafite abagenzi b'abahungu
umviriza nkwereke sibyo ndanakwereke je nta mukobwa turandikiranira atari uyu gusa uri hehe uno munsi twandikanye n'abahungu gusa ndakubeshe muri message washanga utuntu twa bizu dutima ibintu uno munsi nkubu ko hari mu gatondo nako ndi namwaza bite waraye neza atego naraye bon sivyo akantu ko kwandika ngo shushu ngo bizu ngibiki turasa hariho n'umuhungu yanyandikiye hi be sumuge n'umuhungu yankuye no muri group ndamukwereka ukamwishura uko nyene namwishuye hi gusa nta be nashizeko nani wumva uzi impamvu nashizeko be yankuye muri group page none umunyeshe ntangura kuvuga ngo be noba nasarishije ariko nk'umuhungu dufate nk'akaro nka wewe sivyo nka wewe dufate turamenyanye duhuriye nko mu kazi kanaka sivyo nk'ubu duhuriye urano umufotographe duhuriye twese turi nko gufotora hama turamenyanye nk'ukoye tukaca duhana contact turatanguye turayaga bite umva byo bwa mbere ni mu buzima busanzwe turiko tuyaga sero ko twahuriye ku kazi none gasha udufata ugacunyandikira hayibe hayishushu je ndafise n'abahungu benshi banyandikira hayibe kandi ntidukundanye duhurira mu kintu kanaka urumva kuko bugezi bwanje nawe bwa bwatangiye twahuriye ngaha anye ntago twahuriye kuri tele tugiye gufotora sivyo harageze rero ko nza kukuraba muhira Umva vyahereye burya wumva ko je nawe twomara isaha yose ko turavuganye ikintu ico gihe tushobora kuvugana ivy'akazi tukabivugana nk'isaha yose turi muzi none atakindi nenda kubaza ikintu kimwe kurya muhungu yabivuze ibintu byose ni mu mutwe bantu je sinzi ngene bikubwira we nuko utari kuranta umugenzi wawe sabaje kureba musanze muri saro hari abantu benshi bavuga ati katuje muri chambre ko tuje guteranya umugenzi wawe mwakira mu cyumba ya nawe reka kubereke sivyo ayi Bujumbura twese tumba turaba dupanze chambre baba no stress mu mutwe sakabo basi mufise chambre na saro par exemple sivyo mama wawe afise umushitsi umutante ko ravugana ibintu byo muri famille by'ibanga kabajene bavyoma bashaka kubwira umugenzi wawe twicaye muri chambre twe turatera inkuru sivyo wewe twe kwicara muri chambre turabagenzi umungo n'umukobwa isaha yose ntaragukora ko wowe basi atakintu atasantema irakuza ndakobaza ikintu kimwe turahura n'umukobwa wumve ko uwo mukobwa utamukunze ubwo nta mukobwa utamwiyumvamo mugabo gusuma mugira umugenzi jeje n'ubugenzi mwe mu umviriza basha ubugenzi bw'itiki umviriza nanje ndahigusigurira ubugenzi turashobora guhura n'umuntu turiko turayaga akampanura ari n'umuhungu arashobora kuguhanura impanuro umukobwa atoguha mugenzi wawe ashamba baye umugenzi sasa n'umuntu aguhanura atakugira bamaze kumwiyumvamo oya suko mwiyumvamo basi ndagoye nk'akarorero jewe ndaguha akarorero umuntu w'umugenzi utamwiyumvamo jewe akarorero kiwanje ukuntu mwiyumvamo biba bitandukanye mugabo uba ufise akantu ko kumwiyumvamo uravuga ati ubwo vraiment iyo motivation mpaye numva ko basi ndakwiyumvise numva jewe example yiwanje uriko uravyumva ndafise abahungu bampanura kurusha abakobwa umuhungu akampanura neza kurusha umukobwa VYUKA TV